Abafungwa barenga amajana 9 bahora mu ibohero rya Mpimba nibo barekuwe ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu nyene akaba muri ivyo birori ariho yarari, mbere akaba yanatekereye impanuro abo baronkejwe ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Reka rero twumvirize umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uno munsi ni umunsi udasanzwe mu gihugu cyacu, ndetse ni umunsi udasanzwe kuri aba bavukanyi bari bamaze igihe babohewe ngaha muri iri bohero rya Mpimba, ndetse no mu yandi mabohero yo mu Burundi bwose. Ntusanzwe kuko n'izuba ryabakiye cyane cyane, ryakiye n'imiryango baje baturukamo. Aha hantu babaza uko muri ngaha, hari n'umwe aticuza ku cyaha cyatumye apfungwa? Hari n'umwe aticuza gukora icyaha? Kuri iyi si shetani yiganziye vyamaho, nta muntu adatsitara. Mugabo ivyaha ntibisa. Iyo wahejeje kugwa mu cyaha, imisi yose uvuga uti none iki cana gikoreye iki? Imisi yose uricuza. Nico gituma nk'abemera Imana twokwama twibuka kuza turasaba Imana iturugikire mutima mweranda kugira ngo agumane natwe, aguma duhanura agatima mpanuro tukagumane kugira tugumane ubuntu. Iyo wamaze kugwa mu cyaha niho wimenya, utarakigwamwo umengana ibisanzwe. Mu gihugu rero icyaha birazwi ko n'umugabo biragendana. Nta n'umwe yovuga ngo Jesu nzopfungwa. Mugabo rero nagira ndababwire yuko gukora icyaha ni umubabaro no ku gihugu. Leta iriho kugira ngo ibuze yuko hari umuntu ahonyora ako gakanu uwundi. Nico gituma leta yo yonyene ifise uburenganzira bwo guhana, kuko leta ihana ku izina ry'abenegihugu. Muze mwumvirize, no mu camanza biranditswe no mu ibwirizwa shingiro yuko abacamanza baca imanza ku izina ry'abenegihugu. Nico gituma ari ukumenja ku mucamanza kurya igiturire ariko araca imanza. Kurya igiturire uwo yoburaniye wenyene, uwo yotunganirije akavuga kugira ngo utunganirize igiturire, no kumenja. Umucamanza aca urubanza ku izina ry'abene gihugu. Nico gituma rero leta uko bigenda kose umunyabyaha n'umunyabyaha, leta iguma ari umuvyeyi. Nico gituma idashobora kunezerezwa na gato no guhana. Ntibinezereza, ariko itegerezwa guhana. Kubera iki itegerezwa guhana? Ubwa mbere bwobwo leta irahana kugira ngo yihanize uwakoze icyaha, yumve yuko hababa. Ubugira kabiri, leta irahana kugira ngo igabishe n'abandi bene gihugu bumve yuko nibakora icyaha kitazokwijana uko. Ntugabisha rero kugira ngo umuntu amenye kirazira, amenye ikizira, amenye icatinya. Mu gihugu cyacu icatumyoshe ni ibyaha byinshi byagiye birakogwa, leta ntiyabihana. Gushikaho gukora icyaha usigara umenga ni wewe uri umugabo. Nk'ibyaha by'ubwicanyi byabaye muri kahise, nta kindi byavuye katari uko abantu hateye igihe bakabona yuko kwica atangorane si icyaha kubera kudahana. Kandi nagira ndababwire yuko icyaha ntikigira politike. Umuntu avuga ngo ufungiwe politike, ubu nyene azoca yandikira ikete abwira iyo politike apfungiwe azoca afungurwa. Uwuzi ko apfungiwe politike
azaca yandikira ikete ati je mvugire politike abwire neza nyereke hanyuma nje ndaba mu gitabo mpanavyaha yuko ari politike afungiwe canke afungiwe icaha. Hariho abantu batazi gutandukanya. Hariho umuntu agenda agakomeretsa umuntu kubera ari mu mugambwe munaka, umukuru w'umugabo agacavuga ngo umuntu wanje arafunzwe afungiwe politike. Yaheye apfunzwe kuko yakomerekeje umuntu, hafunzwe kubera ari umunywanyi w'umugambwe munaka. Kuko hariho abakunda kuza baravyitwaza ngo mfungiwe politike, ubundi nawe ugasanga umenyesha amakuru akoze ikibi ngo mfungiwe umenyesha amakuru. Sivyo, umumenyesha amakuru azoba apfunzwe azira ko ari umumenyesha amakuru, arazoca yandikira ikete, ubwo nyene azoca asohoka. Mugabo ukaba wakoze icaha bakakwandika ko bati wakoze iki caha n'iki gihanwa n'itegeko iri, ntusubira kuvuga ngo uri umumenyesha amakuru, ntusubira kuvuga ngo uri umunyamugambwe, ntusubira kuvuga ubwoko, ntusubira kuvuga intara, ntusubira kuvuga umuryango. Ubwoko bwawe n'ico caha kikwagiye. Mu Burundi hariho abantu bavuga ngo zo kwica umuntu ngo muga ndazi yuko umugambwe wanjye uzoca utonda nce jewe nigayagayira, ngo ndazi yuko ndi muri societe civile nzokora icaha, hanyuma societe civile zose zice zigira imyerekano nce ndekugwa. Nagira ndabwire mu bintu vya mbere leta yiyemeje, leta mvyeyi, nuko atacaha kizokorwa ngo cijane uba mu mugambwe utaba mu mugambwe, ico uri cose wewe uhanirwa ico caha wakoze. Ivyo nukumva yuko abantu bategereza kuvyumva. Burya rero nagira ndabwire igituma leta itanezerwa no gufunga burya kuja mu nyororo n'uruhombo rukomeye igihugu. N'uruhombo kuko ubwa mbere turahomvye umukozi yariko arakorera igihugu, yariko arakora ateza imbere igihugu, yiteza imbere, ateza imbere umuryango, none turamuhomvye. Burya abakora ivyaha badashoboye gukora ni bake. Abakora ivyaha benshi babikora kubera bariko barakora, baba bafise ingoga zo gukora. None hari umuntu ari mu bitaro arakora ikosa agahera. Urumva rero tuba duhovye umukozi. Leta mvyeyi itegerezwa kurira ko umukozi wayo tumuhomvye. Abarekuwe nabo ku ruhande rwabo bashimiye umukuru w'igihugu we yabagiriye ikigongwe. Umunezero udasanzwe kuba umukuru w'igihugu, umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yiyumviriye kutugirira imbabazi ku vyaha twakoze. Numva no munsi ari umunsi udasanzwe kuri jewe, ukuri Imana imwongerereze umugisha kandi mukomeze umuvyeyi bwiwe. Je kubwanje bivanye nuko ngana kuvyo shoboye nzobikora kandi nzokwirinda amarigara y'urungano rwacu. Urabona ko urungano rwacu ariko rukunda kugwa mu vyaha kenshi cyane. Nzohanura mugenzi wanje ninabona agomba gukora icaha, ninabona hari icagomba kugwamwo ndamuhanure, ndamubwire yuko mu mpimba atari heza, ari habi, ari kuba mu buzima bubi, ubuzima bugoye cyane. Nitwa Manirakiza Alphonsine, abona rimaze kiringo c'imyaka 4 n'amezi 7 ngaha kuruhore kuri Ryamira. No musi umukuru w'igihugu yafashe ingo kubarekura, wewe uno musi uri kuhaca imyaka we wiyumva gutugana? Nukuri nanezerewe cyane gose ukigongwa ngiriye. Nigiki wobwira umukuru w'igihugu? Nuko amavuga yuko yozokwama n'abatari jewe haro bagirira ukunyene. We mu byo twabonye wari ufise abana babiri, byagenze gute? Abana babiri bavukiye ngaha byagenze gute? Mbana baronkeye ngaha kandi gisike naco nuko nitegevya. Amarica cyatumwe upfungwa cari iki? Nena ziza umwana. Mwanyuma abanyamakuru mwashishikaye kuba ngaha kugira ngo n'abari kure babimenye, kandi mboneraho no gucampanura n'abandi bashobora kuba bidegenja uyu munsi biyubare kuko amategeko arabarinze, amategeko arabacunze kugira ngo biyubare uko bagenda. Pawulo niwe yajanditse mu ijambo ry'Imana abwira Timoteyo umuhungu wiwe, ubwira ngo ariko mwana wanje weho uhora ugavye mu gihe gikwiye n'ikidakwiye, ndetse uhore wirinda muri byose. Rero ndagomba ko umuntu wese, umurundi wese ahari yiyubare, yirinde ko igihano kirababaza. Umunyororo urababaza, n'ahantu hababaje rwose mutarahaza sinifuza ko yohaza. Nako tuhavuye sinifuza ko twogaruka, ahubwo tugende tuba amajwi tugira abandi. Ibyo bintu bavyiyubaremo yirinde, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga umwana w'ishangazi yarataye umuryango aragenda, ariko hagarutse bamwakenya kanamuneza. Rero turanezewe yuko leta y'u Burundi, ubuvyeyi bw'abavyeyi bacu batwakiranya akanyamuneza,
twiyemeje ko nukuri tazohengeshanya gukora ibikorwa biteza imbere igihugu, ibikorwa binezera igihugu, kandi mpamagarira abarundi bene wacu baturindiriye hariya mu mihana bazotwakirana akanyamuneza. Nibyo twaje turabanyabyaha, twaje twagize ibyaha bitandukanye bimwe bikomeye, ariko ndabinginze kugira ngo bazatwakire badukurikiranire hafi batwentegere muri societe. Dakora icyo abasigaye cyo no basabira Imana gusa, abamaze kuburana ndazi bakivuze bazobashikira nabo nyene babagabanya iminyororo bari ku minyororo miremire bashikirwe nabo nyene bataye kuko Imana irababona. Mbega warafunzwe je nafunze kuva 2016 warafunzwe nazire za politiki. Ubwo urubatse urabaruse umugabo ya nari umuservateur. Ubwo wumva ugiye gukora iki kure kuwe? Ubu ni gukorera leta bye gukora kwereka amakoperative akoreramo. Ndabona twebwe natwe ni kwera twahejwe n'abanyapolitiki kuko n'ubu narazisigaye niyumvira cyatumye nza gufungwa ngaho. Gusa icyo nasaba mukuru w'igihugu ngo yatugira ikigongo yondosa gaka nkaza ndakahirira akagabura nkaronka umwavu nokoresha iyo bakoze. N'umukuru w'ishyirahamwe Ntabariza nawe nyene niho yarari, akaba yashimye iyo ngingo ya leta kuko ishyirahamwe Ntabariza naryo rikaba riri mu mashyirahamwe yipfuza ko abafungwa bogabanuka mu mabohero y'u Burundi. Ubwa mbere ho twanje gushimira Imana ko nyene cubari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yerekanye ko ari umuvyeyi nukuri abarundi bamuronse bari bamukeneye. Igikorwa akoze n'amateka ya mbere mu Burundi, bibaye imboneka rimwe umukuru w'igihugu agira ikigongwe akongera akanagiherekeza aho yishikiye ngaha mu Kumpimba kurekura aba banyororo. Twebwe rero nk'abaharanira agateka kazi na muntu cyane cyane akabanyororo n'imiryango yabo, twifatikanije umunezero n'abanyororo bapfunguwe kandi twaba tuwusangiye n'imiryango yabo. Abarundi bose rero tukaba dusavye yuko bo kwakira ababene wacu batashe ngo babisabwe na Sebarundi, bakaba babisabwe n'umushikiranganje w'ubutungane. Natwe niko kamo duteye abarundi, ariko kandi tukaba dusuye gutera kamo ababene wacu nabo nyene barekuwe bagendane ubuntu, baze kwerekana aho bashikira mu makaritiye, aho mu kibano ko barekuwe n'umuvyeyi. Nihazogira n'ikigongwe yavyivugiye akazorekura n'abandi, kandi twadushimye ko yihanikirije gose abarenganya abantu. Abivugiye ku mugaragaro hano mwese Kumpimba muvyumva yuko ariho aba OPG bafata abantu ku munsi wa gatanu bahengera mu gitondo ca kare ku wa mbere bagaca barekura abo ni babandi baba bafitiwe amadeni. Ivyo rero biraduhaye icizere, twagira tubwira abarundi n'amakungu ko muri shiramwe Ntabariza bigiye kuduha inguvu zose dusigaranye ko tugiye gukorera igihugu cacu cyane cyane mu guharanira agateka kazi na muntu. Tukaba dushimiye n'abadufashije igihe twari ko turaharanira agateka k'abanyororo. Turashimiye n'Imana yaduhaye amagara igihe twari ko turazunguruka amabohero 11 tubigisha ukuntu bazigenza. Tukaba tushimye n'abamenyesha makuru basamiranije cyane cyane ingendo zacu turiko turagira, na cyane cyane igihe twose twabikora ko batwitaba. Imana ibahezagire. Ugira kabiri ni Habimana Yusufu. Yusufu, mbona ufise ingufu nyinshi wewe mu kugwiza umwimbu ugiye kuba uwa mbere. Ndabona acafise inkomezi ugiye guteza imbere igihugu. Yego cyane zo uwa mbere. Murakoze cyane nyine cyubahiro, abandi turasakwa tukabana. Mwese rero tugira amahoro, Imana ibahezagire.